Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Bene data, nshuti z'umusaraba dusangiye urugendo, twahujwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Amahoro y'Umwami Imana n'abane natwe twese. Turi mu kiganiro Saveur Divine, muri kumwe na Kaneza Benigne. Turabandanya kwibukanya amajambo turiko turiga ko twibukanya muri iyi ndwi canke muri iki cumweru. Amajambo ari mu gitabo ca Zaburi igihimba ca 34, dusomye ku murongo wa 20, ariko ndaje guhera ku murongo wa 19 asome na 20. Turaje gusoma n'ayandi majambo ari mu gitabo c'icete Pawulo yandikiye Abikorinto, icete ca 2 c'Abikorinto igihimba ca 4, dusome ku murongo w'8. Amajambo yo muri Zaburi ku murongo wa 19 haravuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Mu gitabo c'icete ca Pawulo yandikiye Abikorinto igihimba ca 2, icete ca 2 igihimba ca 4, ku murongo w'8 naho haravuga ngo dusogerezwa impande zose, ariko ntidushika mu mbobane, turazazanirwa ariko ntituranduka imitima, turahamwa ariko ntiduhebwa, dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu. Imana nishimwe cane. Anaya majambo turiko turiga ko muri iyi ndwi, none munsi turayabandanya nk'uko Imana yabiduteguriye. Aya majambo dusomye mu gitabo ca Zaburi n'amajambo yavuzwe na Dawidi, yayanditse igihe yariko arahunga, agerageza guhunga umwami Sawuli ariko aramuhiga agomba kumwica. N'amakuru ari muri Bibiliya tuzi, benshi tuzi, abandi twayisomeye, abandi twayigishijeko, abandi twayigishijweko. Igihe rero yariko arahunga umwami Sawuli agomba kumwica, nico gihe yanditse aya majambo. Aya majambo ariko arayandika ku mutwe w'amajambo je muri Bibiliya mfise, aravuga ngo iyi Zaburi ni ya Dawidi hamwe yisarishiriza imbere ya Abimeleki, nawe agaca amwirukana akagenda. Numva ko cari igihe yariko aragerageza guhunga umwami Sawuli. Yakoresheje uburyo bwose uko yagenda, kandi abirongorwamwo n'Imana kugira ngo ashobore kumucika, kandi yaramucitse kuko Imana yari kumwe nawe kandi yari imurongoye mu vyo yariko aracamwo vyose.
kuri umurongo wa 19 yaravuze ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko uhoraho ayamukiza yose. Dawidi ntiyari iyo ntambara ya mbere agwanye mu buzima bwiwe. Yagwanye intambara nyinshi, yagwanye izo mu gihe c'ubwungere aragiye intama za se, yagwanye n'ibikoko bikomeye bikaze. Aho hose Imana ikagenda imuha kunesha no gutsinda. Yanesha ibikoko bidasanzwe bineshwa n'abana b'abantu, ariko kuko Imana yari kumwe nawe ikamuha inkomezi, yagendana nawe ikamurokora, ikamuha kunesha ivyo bikoko. Iyi ntambara yari arimwo yo guhunga no kurwanywa n'umwami Sawuli nayo nyene ntiyari yoroshe. Aho hose hariho ibiriko birahiga ubugingo bwiwe, biriko birahiga bigomba kumwica. Kuri uyu murongo wa 19 yaravuze ngo amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko uhoraho ayamukiza yose. Ku murongo wa 20 aravuga ngo azigama amagufa yiwe, nta na rimwe rivunika. Ijambo ry'Imana n'ukuri kandi riragororotse, kandi rifise ibihamya, rifise ibishinga ntahe impande n'impande. Twese uko turi, umwe wese uwomuha umwanya yovuga ingene iri jambo ari iry'ukuri, ko Imana izigama amagufa y'umugororotsi ntihagire na rimwe rivunika. Ivyo duhura navyo muri ubu buzima, ivyo twahuye navyo, hariho ivyashaka kudukuraho, hariho ivyashaka kutwica, haba mu buryo bwo mu mwuka canke mu buryo bwo mu mubiri. Ivyo vyose kuko Imana umuremyi wacu atubereye maso, Imana ikaduha kubisimbuka, tukajabuka, tukisanga twanesheje. Ni kuko Imana ishinze ijisho ku mugororotsi wayo. Imana ntikura ijisho ku mugororotsi wayo. Imana ntikura mu maboko yayo umugororotsi wayo. Umuntu wese yemera Imana, yakiriye Yesu Kristo, yakiriye ijambo ryiwe, yamwemeye ngo amubere umukiza, ari mu kiganza c'Imana, kandi nta muntu n'umwe ashobora kumukurayo, kandi nta kintu na kimwe gishobora kumukurayo. Nico gituma nubwo twogeragezwa uburyo burenze uko dushobora kubitahura, nico gituma twama twisanga tukiriho. Ni kubera ko Imana yacu itubereye maso, kandi kuko ijambo ryayo ari ukuri, ikazigama amagufa yacu, ikatuzigama ikaturinda, ikatuzigama ikadukingira hagati y'ibiduhiga, hagati y'ibiduhagurukiye, hagati y'ibidutera ubwoba, hagati y'imyampi yaka. Imana ikatuzigama ikadukingira. Imana ishimwe ko abayizeye bose, abayigororokera bose, Imana ibahoza kw'amaso, kandi mu makuba yacu yose, mu marushwa yacu yose, uhoraho adushinze ijisho kugira ngo aturokore, kugira ngo adukize. Nico gituma igihe Daniyeli yari ateriwe muri rwa rwobo, kuko Imana itokura ijisho ku mugororotsi wayo, nico gituma Daniyeli muri ruriya rwobo rw'intambwe, Imana yarahamuzigamiye. Ziriya ntambwe ntizabashije gushobora kugira ico zimugize, kuko Imana yari imushinze ijisho, yari mu kiganza cayo. Niko biri natwe, nubwo hari ibitugerageza vyinshi, tukiri mu murongo w'Imana, tukiri mu maboko y'Imana, tuzogeragezwa, ariko Imana izodutabara. N'aya majambo kandi twasomye mu gitabo c'icete Pawulo yandikiye Abakorinto, igihimba ca 4, Abakorinto ba kabiri igihimba ca 4 ku murongo w'8, yaravuze ngo
dusugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mbobane. Ubu yari Pawulo nawe nyine atigeze yoroherwa mu rugendo rwiwe mu bikorwa vyiwe vyo gukorera Imana. Kenshi yarapfunzwe, kenshi yarakubiswe, kenshi yarababajwe, yaratevye aranicwa, ariko aravuga ngo turageragezwa, turasugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mbobane, ntidushika aho umuntu adashobora kuva, kuko Imana idushinze ijisho, kuko Imana iduhagarariye. Bene data, n'aya majambo twibukanya ngo Imana itubereye maso, Imana iduhoza kw'ijisho, nubwo twogeragezwa kandi tuzogeragezwa. Ibyo uriko uragwana navyo uno munsi, ejo uzobitsinda, na hirya ejo hazoza ibindi, ariko muri vyose Imana ishinze ijisho umugororotsi wayo kandi iramuzigamye, n'amagufa yiwe yose Imana irayazigamye, nta na rimwe rizogira ico riba, nta rizovunika, nta mushatsi uzova ku mutwe wiwe, kuko Imana ishinze ijisho umuntu wese ayigororokeye, ayiteze kandi ayirindiriye. Tubere maso kuhora mu murongo w'Imana, ibisigaye Imana yacu itubereye maso, itugwanirira intambara kugira ngo ntidushobore gushika aho tudashobora kwikura. Imana yo mw'ijuru ibahezagire mwese, amen.